Yes, bakunzi ba televiziyo yacu, televiziyo yanyu ya FTV tubahaye mwari cyangwa maramutse vena muherereye mubona mudukurikirana aho turi kuno mugoroba twahisemo kuza kubashikiriza ibirori by'amahiganwa y'abaririmbyi ariko abera nga kuri Eglise du Rocher ngambwe gisagara ca Bujumbura aho turi kumwe ku microphone na Jean-Luc Baldi inyuma ya kamera ni Wise the best ayikafata anamasana mugira ngo azasa neza ndibaza ntabatevye cyane ntabarandire cyane tubana dukurikirana ibiganiro vya FTV turaba n'ingene ihiganwa ko ragenda ibirori rimwe byatanguye n'ingene biza kurangira kazi cyane. Haleluya. Bwana sifiwe. Ila angawatawale sisi. Ironi mane angawatawale sisi. Tusi bawi shike. yacu ya FTV turabahaye kandi kazi kandi nashimye kubaza inshuti yanje Silas Damara mbega wewe kuva ryari warinjiye mu ndirimbo zunda zo guhayagiza Imana ni kuva ryari? Okay, benshi banzi nk'umuririmbyi wa kera naho ndirimba indirimbo basanzwe bamenyereye twaririmba kera mu ncamake kuvuga nzora ndirimba ibintu bishobora gufasha abantu. Mbega Silas Damara twitega iki gishasha Venteye niyo bagiye kubona indirimbo ziwanje nshasha kubera mazigiye kinini cyane ndi mu gacerere ariko bagiye kubona indirimbo shasha za Silas Damara yahinduye ivyiyumviro. Mbega iyo utaba umuririmbyi niki kintu wari kuhava uba? Iyo naba umuririmbyi biragoye cyane gose kubera nasanze nyine ico kintu cyo kuririmba kiri muri jewe. Tubandanye duhezagirwa ni ikiganiro vyacu n'ibiganiro vya FTV none yashimira Silas Damara. Ego ndabashimiye cyane gose ndashimiye FTV mutera imbere
mushike mu rundi rwego nk'ayandi mateleviziyo akomeye ma RFI za BBC. Imana ibandanye kubakomeza